aya masezerano si mabi, habuze abantu bifuza koko iyo racisme ihava, idéologie de génocide ihava, d'exclusion et de génocide ihava, aliénation identitaire ihava, tukaba koko abarundi iyo racisme ikahava. Utanguye kwandika muri constitution yuko hariho ibibanza reserve ku bahutu n'ibindi reserve ku batutsi, ni apartheid. Ubikunda utabikunda ni apartheid. Nabo muri Afrika y'Epfo ntibabikunda, mugabo ibyarigishijwe birateba birafatwa ku isi yose ko ari apartheid. Hatubyegiye mubazi guseze byigeze yewe ndi kubera iki? Kubera aho batereka amacakubiri jewe sinza kuvumba biroroshe kumva. Aho bateretse ubumwe ndoba ndi mwari ubumwe wowe nturinda n'ukuntu mba ndimo kandi ndaterekerwa mu bandi barundi. Inshuti bagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro icutaruzi cya Radio Inkinzo FM, turabaramukije amahoro y'Imana, mugire aho muba mwubahwe. Amasezerano ya Arusha yiswe ay'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi, uyu munsi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarayahonyanze, nta gaciro gifite mu Burundi, mu gihe n'ubu hari abarundi bacumvira ko aya masezerano yoshobora kuzana amahoro mu gihugu cyacu. Hari abandi bagira bati hari agahembwe yatanze mu gihe cyayo, bati nta mahoro nyakuri twoyitegamwo ubu, kuko no mu gihe cyayo nta mahoro aboneka yigeze uzanira abarundi. Abafite umugambi w'ihonyabwoko barabubandanije n'ubu bakiriko. Abandi barundi batari bake bifuza gusubira kubona igihugu cy'abarundi atari igihugu cy'abahutu n'abatutsi, abatwa n'abaganwa. Bagira bati ayo masezerano yari mabi cyane kuko yatandukanye abarundi mu migwi, bamwe bakagira uburenganzira buruta ubw'abandi kandi twese tungana imbere y'amategeko. Rero bakavuga ko ayo masezerano agereranywa na apartheid yabaye muri Afrika y'Epfo. Noneho abagiye kuganirira Arusha bonyine baremera ko ibyo bashize ko imikono atari byo bari bumvikanye ko. Baremeye gushyira imikono yabo ku masezerano yateguwe n'abaserukira umuhisi Perezida Buyoya na Jean Minani. Abo nabo bakaba bitwa ko bari baserukiye abahutu n'abatutsi naho batari babatumye. Ibyo babangiriye ko bise ngo ni reserve ngo bazobandaniriza i Burundi nabyo ntibyigeze bisubira kwigwa. Ngaya amasezerano ya Arusha yise ngo n'ay'amahoro. Uno munsi twashimye gutumira muri kino kiganiro icyo utaruzi cya Radio Inkinzo FM abashinga ntahe Alphonse Rugambarara na Mukasi Cyahe kugira ngo dusubire tumurike abarundi kubyerekeye ayo masezerano abibaza ko ari meza n'abayita apartheid. Mwumve bose nyene ingene babisigura, turabe ko hari naho buhuriza. Umushinga naye Alphonse Rugambarara atangura avuga ko atari ubwa mbere ayo masezerano bayita apartheid. Apartheid iryo si ubwa mbere abantu babivuga, haba abariko bararwanya ubutegetsi bwari buhari ngo bitirira abatutsi bavuga ngo hari apartheid, ubu naho shira imbere ko habaye ama pourcentage mu masezerano y'Arusha nabo bakavuga ngo ni apartheid. Hari ibintu bimwe nibaza abarundi bakunda kwibagira, nuko iki gihugu cacu cyarose ukwikukira bahejeje kwica uwatsindiye ukwikukira Rudoviko Rwagasore. Muri ico gihe abari bashize hamwe kugira ngo twikukire bashize hamwe kuba abarundi, ariko ntibyatevye na gato. Ibyo bapfuye sino bija ko ubunyene ntibyatevye rero yuko bigabura mu migwi ibiri yiswe Casablanca na Monrovia, mu nyuma baza kuyitirira ubuhutu ubututsi. Kuva ico gihe rero gushika n'ubu turacyari muri Casablanca Monrovia. Icyabaye imbere y'aya masezerano tuvuga no mu myaka yari imbere, hari abantu bamye bagerageza guhuza abarundi. Ivyo bibazo byavutse hagati y'abari barongoye Burundi, abarundi batarashigwamwo ayo mabi y'amacakubiri, baragerageje kugirisha amanama. Inama ya mbere novuga ni inama ya ibereye Igitega, itunganywa n'umukuru w'umugambwe muri icyo gihe, umugambwe w'ipro n'abari ku butegetsi Joseph Bamina na
premier ministre mushikirangoma wa mbere Ngendandumwe Pierre. Les colloques de Gitega niko bazise zashimikira cyane kuri icyo kibazo cyavutse hagati y'abari bakoreye hamwe, kandi dushimira bose ko batugwaniriye independence y'abarundi baguma bari hamwe, ariko byabananiye kugira intwaro nziza yari kubandanya intumbero bari bahawe na Rwagasore. Hariho amaresolution yahavuye muri aya manama no kwita ko ari amasezerano ya mbere yo gushyira hamwe abarundi. Mugabo naho nyene ntibyatevye, kuko muri 1965 aho amatora yaba, musome uko amaresulta yaje, ntibavuga ngo abaporona batsinze, abapepe batsinzwe, oya, banditse abatowe mu nama nshingamateka niyo batangura kubita abahutu, abatutsi, kandi bose arabaporona. Rero kugira ngo abo muri iyi myaka bumve neza ibyo ari byo, ntibabe baraba muri kahise kacu, apartheid ntiboyivuga kubera ubu. Amasezerano y'Arusha nibaza ko noyagereranya no muri icyo gihe aho haba ingorane, abantu bamwe bakemera bati reka twicare tuvugane. Ibibazo by'ubuhutu n'ubututsi barabivuze. Nongere kandi mvuge ubundi mushingantahe, aho tuzabashingantahe Joseph Babina na Ngendandumwe Pierre. Hari undi mushingantahe yabaye umushikirangoma cyangwa umushikiranganji ahubwo mu gihe cy'intwaro ya Bicombero. Yabaye secrétaire général wa Iprona, yongera aba ministre wa information. Commandant Martin Ndayahoze yaranditse kenshi kuri icyo kibazo cy'ubwoko, ku kibazo cy'amacakubiri, ayagwanya rwose. Nukuri gushika n'ubu sindabona umuntu yanditse ibintu bitumbereye neza byerekana icyo ari cyo amacakubiri ni nyishu dushobora kuha icyo kibazo. Ikintu nibuka yanditse cyane avuga ati mbe ni kubera iki tudafata inzira yo gushyira hamwe ya reconciliation? Mbe ni kubera iki dushaka gutuma abo tuzovyara n'abo bazovyara bakomereka canke bicwa kubera twe tutashoboye kumvikana? Ni ijambo ryari rikomeye cyane ko yaryanditse mu Gifaransa, ndabisubiyemo ngerageje kubisigura mu Kirundi, ariko ryari rikomeye cyane, ryerekana yuko icyo kibazo ni ikibazo kitumaze n'imyaka myinshi. Si ubu rero tuza kuvuga apartheid cyangwa ibiki, nakahise nako turimo ku Burundi bwacu. Hari hageze nk'uko Ndayahoze yuzuye yuko haba kuko abagabo bahaguruka bati oya, ayo macakubiri turabe ingene tuyahagarika. Ku bwanyu mugomba kuvuga ko rero ko ayo masezerano ari meza. Ubu bagiti uhagaze hehe? Ariko utumvise neza igituma aya masezerano yaje, nuko yaje n'ikibazo yaje gutorera inyishu. Kuko apartheid urashobora kuyivuga muri leta zahabaye zose gushika ubu, yaba ku bahutu yaba ku batutsi kuno munsi. Ivyo rero bigarukana ku masezerano y'Arusha. Amasezerano y'Arusha yagerageje nk'uko nakubwiye abakera bagerageje gutorera inyishu icyo kibazo n'ubu tutarashobora gutorera inyishu y'ukuri. Novuga ko ari mu Gifaransa tentative de résolution, mugabe itashobotse. Nicyo twokwibaza tuti ni kubera iki itashobotse, kuko hajya inyandiko nta kibi zirimo. Ikibi kiri ku byanditse cyane ku batabishize mu ngiro. Aho niho tworabira inyishu itomoye
kuko imbere y'ayo masezerano y'Arusha hariho convention de gouvernement yavuye mu ki twari ko turondera gutora inyishu ku bibazo ibihe convention de gouvernement harimo naho nyene 60-40. Ni kubera iki muri icyo gihe batavuze apartheid? Cyo ni cyambere. Icya kabiri, Ndadaye agitorwa yagize leta irimo 60-40. Ni kubera iki muri icyo gihe batavuze apartheid? Abazanye amasezerano ya Arusha akazana kugabura ibibanza hagati y'abahutu n'abatutsi, ubwo ntibari bahejeje guhonyanga amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Icyo ntubaza wewe wakimbajije nabo bose bakibajije, ikibazo cy'u Burundi kugira ngo haze umuntu avuga ati turabe nyene twoshyira hamwe abarundi tuvuge ku bumwe bw'abarundi. Ubwo bumwe bw'abarundi bwari bwatosekaye kubera iki? Aha naje ndakubajije kuko kugira ngo tuze kuvuga neza twumvikana. Ikibazo cyari kihari niki? Cyari ikibazo cy'abarundi gusa gucyo gusa cyane cyari ikibazo cy'amoko, cyari ikibazo cy'intara, cyari ikibazo cy'ingene intwaro zari zitunganijwe. Sinzi ko mushobora kunyishura kugira ngo dukomeze. Mushinga nta Charles Mukasi mwa mumpera inyishu mukongera mugatanga ibyumviro byanyu kubavuga ko amasezerano ya Arusha ari nka apartheid muri Afrika y'Epfo. Kandi n'ibintu byoroshye cyane. Ingorane iriho aho biva hose biva kuri icyo mwita amacakubiri ni rasisme. Hariho abarundi biyita canke bitwa ko basumba abandi, n'abandi bavuga bati ni banyagupfa n'abandi banyarukira ibintu bene ibyo. Abarundi tukazanamo ikintu cy'uko tutangana imbere y'amategeko. Iyo nibyo nita rasisme, ni apartheid. Kubera iki mubavuga ko amasezerano y'Arusha harimo apartheid? Ni apartheid. Apartheid no kuvuga wowe tonda hari iwawe nawe tonda hari iwawe, turakugaburira ukwawe undi tumugaburire kwiwe. Hari inkono y'abahutu n'inkono y'abatutsi. Ibyo bundi mwarabonye mu matora aheruka, izi maze zibutsa bya bindi byo muri Afrika y'Epfo nyine. Hariho umwango w'abazungu n'umwango w'abirabura. Muri Amerika kera utazini ibihugu byunze ubumwe bya Amerika hariho warabona umupfasoni areze umwana yicara ahantu intebe zihana imigongo, bagahana imigongo umugabo umwana arezwa ajyanywe ku ishuri ntibashobora kwicara hamwe, cyangwa muri bisi ntibicare hamwe, cyangwa mu kwinjira muri stade naho nyine bicara hamwe. Icyo nita apartheid. Soma muri constitution hariho ibibanza birekewe abahutu, ibibanza birekewe abatutsi. Ukuvuga yuko kubera inzi no kubera ko ari uko byamye biriho. Urumva muri komisiyo ya unité nationale yo ndayizi twarimo, niyo mucamuza kuduharura mu ngo twara ngo bahara abahutu hari abatutsi. Niko rero mutavuga ko harimo abarundi tout simplement, kuko Ndadaye muvuga ngo afite 60 karate, ubundi ngo 50 ahandi ngo ibyo bintu byabasa. Iyo mutanguye guharu inka bijya bya Moromvya Casablanca bajye babijana mu ubugaba bw'abarasiste justement. Umuntu murungika delegation y'umudasigara ubuka murungika Moromvya ubundi ukamurungika Casablanca, bakaza bazanye ivyiyumviro bamwe progressiste abandi gutya na gutya en fonction peut-être y'amakontakiti bagize y'ubucuti bunzemwo y'ibiturire bahawe cyangwa n'ibiki, mugaca muvuga ngo naka kubera yagiye ngo kubera ari umuhutu d'abord yagiye ari umudasigana ari mu parlementaire ari mu gouvernement, kubera ubu umuhinduye para umuhutu ubundi umuhinduye para umututsi. Niyo ngorane abarasiste bafite mu Burundi, haba muri Casablanca, Moromvya, haba Yarusha. Reka ndaguhena kandi karorero, ndayizeye RFI yaratabuye babigize kuje. RFI yavuze ngo bariko baranegosya ngo ndayizeye n'umututsi ngo Nkurunziza n'umuhutu, parce que mu mitwe yabo umututsi ategeza kuba ari kuri pouvoir, umuhutu akaba ari we ari umurobere. Hariho n'ubundi ubuho rero
ndabivuge ko mwaraduhaye ubuza wo kubivuga iyo bageze hari wigeze warongoye igihugu kuva 86 cyangwa n'ibindi sinibuka neza n'umuminisitiri wa defense bavuga yuko atari bafite ubwoko mwaduhaye bijya paripoti yavuga ngo leta ntutsi nimwasanga abo bantu bose barabahutu nk'uko bitanguye kuvugwa muzotubarira ngo iki ngo nta bahutu bigeze batwara ngo nta mutu bigeze aba umukuru w'igihugu iki n'iki abo bose nibaba barabahutu igisada cyari igihugu cyari kigitugu twaramo kimwe kuko hariho ibintu rero tuza nka tukabwira abarundi tubabesha icyo kinyema cyama kijyana na rasiste sonde manzura barasiste n'ababesha abantu bigisha amacakubiri barabesha nibe rero nakubwira nti kuri reconciliation y'abandi kwireconcilia par le droit et la morale ingingo n'intahe nizo zonyine bishobora kutwuzuriza nta muntu azoza kukubwira ngo je ndaserukira abahutu je ndaserukira abatutsi ntawe uriho ndabona n'umwe abifitiye ubwo burenganzira icyo ni kimwe twari kwishura kuri icyo kibazo icyo kibazo warubajije igituma biguma biza ni umwe gito bwa rasiste gushika uyu munsi turavuga mu macakubiri muga ntituravuga icyo cyayo macakubiri ni rasisme ariko ndane par le droit international turiko turamukomeretsa turiko turamugaza bimaniki iyo ngeso mbi rero tutayivuyemo mu Burundi izobandanya ubu bigezeho abantu babigira byabaye imikino hariho umuntu ngahandi muri Canada ngaha i Montreal muvuganye atakubwira ngo ubu ngo kubera mu kiganiro ngo kubera kijya kuri YouTube ngo kubera ngo turi mu ngo tugendera ku ngingo z'Arusha ngo banza ngo wivuga ubwoko bwawe yumva hariho n'igitabusumo ibyo nibyo abantu bazanye icyo rero ni apartheid muri Afurika y'Epfo bamwe bari imbere y'uko apartheid isenyuka baracyari muri Afurika y'Epfo mugabo bitwa abasida South African hariho sukuvuga yuko bari bafite ibyizigiro by'amacakubiri ubumuga bw'uburasi batakiriho mugabo byarihanijwe byarabaye kibwa mu Burundi rero iyo ndahiro yo kugira rasisme ibyo byo guharurana bose n'ubututsi ushobora guharurana afatiye no ku bindi nk'uko twabibonye biriho byafatiye hariho kugira ngo hariho de circonscription spéciale ari Bururi Muramvya hanyuma Bururi hanyuma Ngozi ngira ngo biriko birimukira bucece ahandi hantu kandi ibyo biva kubera umukuru w'igihugu ngo bavuka hana ngo birakwiye ega ntaba abaje ari umukuru w'abarundi mugacamo umugiro w'intara cyangwa w'ubwoko ugasanga n'ubwo bwoko sinabwo icyo kibaye icya kabiri hariho rero ikibazo ari ikantu wahereye ko numvise umengo kamba kwiga tonye bavuze ngo hari abahakana jenoside mu by'ukuri je narihweje mbaje ndavyiza nasanze tabayihakana bajya bavuga ngo double genocide cyangwa iki niko abajenosideri bemera jenoside niko murabiraba neza babyita negationisme abajenosideri bemera jenoside par la negation kuko nibo bayikoze ntibashobora kuyemera baca bakubwira rero yari karagashavu ni kubera umukuru w'igihugu yari yapfuye ni kubera ibi n'ibi wari ukwivuna de truc du genre kujya kwa Nero yaturira Rome agaca bamuna abakirisu ibintu bene ibyo donc barayemera bose mugabo niko bayemera abagwanyi b'abanyabwoko bidamuvuga ko abanyabwoko byabaye abatagemera abarikoze cyane cyane n'abayoboke babo n'abashumba babo nibo bavuga bati yabaye barayihakana n'ibyo twita negationisme rero ndabivuze mu kizungu ni partie intégrante du génocide niwumva abantu bariko barahakana jenoside ahantu byabaye nkajya mu Burundi no mu Rwanda cyangwa n'ahandi niko abajenoside ko habaye jenoside ikimenyetso kigaragara ko jenoside yabaye kandi ifite abayivugira ikindi mwavuze rero cy'abakombata kandi kazamu kakoresha kandi karakunda gukoresha ku by'ukuri Arusha abakombata je naraharuye abakombata bariyo narababuze okay na leta ntayo nabonye
hariho imigambi bavuga ngo ni ikorana n'ibikindi tubanze tureke ko atamigambi yariyo ko imigambi yose yari yarasambuwe kuva kuri convention de guverinoma imigambi yose yari yasambuwe igihe ubunywenywe umugambi wagiyeho by'ukuri uri umugambi legal none n'ubu icya kabiri imigambi yaza gukora iki mu biganiro bya seserofe niyaba yari rebellion contre le gouvernement mugabo mu by'ukuri icyo gitungu cyose kiri n'icyo kiza gikurikirana baraduhuma amaso kugira ngo ntitwumve yuko ibikorwa biriko birakogwa ari ibyo kuneutraliza les forces ziri contre le génocide abagwanya ihonyabwoko kugira ihonyabwoko ribanywana iyo bariko baratema absolument n'ikindi cyose militaire n'ikindi arme izahagarika kukumara kazi iyo hariko haraba genocide cyangwa itegurwa la justice irasasa ikaneutraliza le génocide les génocidaires hanyuma hariho effort politique donc arusha ikoranye ibyo byose ikakubwira ngo tugiye kureorganiza l'arme mu by'ukuri batambuye l'arme kugira ngo l'arme ntizisubire kwandika contre le génocide bakakubwira ko ubucamanza budakora pour éviter yuko les génocidaires bazosubira gukurikiranwa bagatambura les forces politiques les forces politiques z'intanda zishyira hamwe na les forces morales niba usanga imigambi yose yaratambuwe cyane cyane utekeye ku migambi yari kuvuga ko abayiside cyane imigambi ishobora kuvuga ko imigambi ko abarundi turi abarundi hari ibyo by'abahutu n'abatutsi ugaca ufatira kandi yuko hariho abamenyeshamakuru ibinyamakuru media na la société civile zose zarabaye neutralize ziba zija au service y'iyo negation bose barakubwira yuko nyine genocide n'ibyo bose baragowe n'iki nubwo washaza gutemaka bene amana abwiye akarenganye ntikavura kandi mu by'ukuri rero n'ibyo ariko iko ka genocide na recombatana nashaka kugira precision ibi bya apartheid yo iragaragaza apartheid bakubwira ati abahutu ni mutondi wanyu quelque soit les pourcentages abatutsi namwe mutondi wanyu no muri convention de gouvernement n'ibyo hariho imigambi bakubwira ati no ibi ni abahutu n'abatutsi kandi mu ngorane jewe ndabyiza nari mpereye mu byitwa opposition ku mayeri batanguye ibintu ngo bya fondation y'igihugu parle ngo na accord de fondation ufatiye kuri les communautés naho dayo ingorane ikonatangwe kugira ingorane ayinjiza muri logique y'uko opposition ari tuti nico gituma mu by'ukuri ntitwigeze tumvikana neza mu byitwa ibigango de opposition mugabo ico ni kindi kibazo bref ubube gito bwa racisme la génocide tutegerezwa kurangwa n'imizi ubwa mbere tubanze kumva kuri iyo ngendo atariyo ko ari ingeso mbi kandi hariho amategeko abihana byihanizwe de nihaba hari organisation yitirira ubwoko ifutwe nihaba hari habigishiriza ubwoko bahanwe nihaba hariho isezerano ishyira imbere amoko cyangwa amoko kubera nijo hazoza ibindi ntawe kubera ari byo byadukomerekeje cyane gifutwe kujya n'ahandi byarafutwe mbe ni kubera iki aho ndashobora kuza kubigaruka ko hanyuma mugabo bagendeye arusha kubera iki bitangura ari inama z'abakuru b'ibihugu i Cairo ni Tunis mwarimu Nyerere ni rapporteur ku Rwanda ibyo biba biraba ni sécurité dans la région de Grand Lac ufatiye ku Rwanda n'u Burundi Nyerere ni rapporteur général ku Rwanda atete tumaniture ni rapporteur général ku Burundi tukagenda Caire na Tunis abona abakuru b'ibihugu bavuga bati hariho declaration y'Caire ikondana le racisme et le génocide dans la région de Grand Lac murayindondera nzoba akantu ko mu Burundi baraye bampashije kopi zose twari twagize ngo kugira bavuye ngo nta byigeze biba no iriho mu nyuma rero Nyerera arabivamwe ibyo byo ku Rwanda ko abangrofone biwabo atafata abarundi abutujana imwaza abarundi fashe bitona na Sodebu le détournement des débats batujana Nyanza abanyarwanda baba barabivuyemo baca mugabo bigira isaka babandanye mugabo muri logique y'abakuru b'ibihugu gushaka hagiye yari négociation entre les états
Uburundi bwabyikuyemo na Tanzania tugenda iyarusha inyasi Mwanza hanyuma babandaniriza iyarusha accord de Lusaka ni un accord entre les États le chef d'État ni un accord ifatira kuri le droit international na morale universelle accord de Lusaka murasoma neza bavuga ngo vu la volonté n'imbari ngo de négociation kudana amahoro aronte ubushake bw'uko abarundi bari arusha bashaka kudana amahoro kuri byari mu njamake nakuba urongoye ikiganiro je nakuvugiye uranshimira cyangwa ngayire naho ngeze niko ndeho muganiye wa yafundi kubwanyu hagati y'amasezerano ya Arusha n'aya Lusaka hari ayaruta yandi abarundi bufata mwiki ubwanze no kugira nk'abandi twa docteur no kugira ibintu bitanga resultat positif muri Afrika y'Epfo basenyeye apartheid muri Etats-Unis basenyera esclavage na racisme ibora y'abasenyera racisme mu Rwanda basenyera izo racisme na genocide muri ibyo bihugu rero ntibavuga gusa dayera imigwi igwana bavuga icyo bita force negative n'imigwi yigisha racisme niho nyabwoko bavuga FDD na les organisations domaine idéologie FDD abo basangiye idéologie n'ibandi intera hamwe na expert basangiye n'amasezerano hari amasezerano avuga yo kugabura yo gufashanya n'iki expert intera hamwe FDD ariko n'imiko baratangana n'amaresu n'imikono byose byagizwe hariho n'andi masezerano gutyo iyo force domaine idéologie rero ni zose yigisha ko abantu batangana cyane cyane uhereye ku bahutu no ku batutsi tugire gute reka tuje hamwe n'ibyo bihugu bindi natwe tugende dutakambe tuti umukuru w'igihugu turazi ko yari Lusaka umunsi nasinyaye akaho mu hoteli yaranse gusinya avuye twaramubonye agiye mu Kirundo kwigamba ngo amasezerano y'Lusaka adashoboka mu atiyajyana Burundi mu bintu navyo nyene niko bidashoboka hari abagiye bavuga ngo birashoboka mugabo gushika ubu ntaho bitugedeze bacagenda Lusaka be na Mukapa baravye baranse gusinya Lusaka reka tugende dutakambe bitari ikibongo tuti twarasamaye wariho ntacyo murakubita inkoni ngufi na kare yarigiriye mu Burundi mugabo abaje bashasha reka tuba abantu tujye hamwe n'abandi banyafrika bo muri aka karere twirukane ibibwirizo bizana bizana urwango bizana urupfu muri aka karere bizana déplacement de population bikatubuza kuba abantu nk'abandi kwisi naho hari n'ibindi bihugu kwisi bigowe mugabo zo kuvuga yuko twebwe tutatuja muri ubwo bw'igitongo tutarema ndi mwiza kandi turiko twivundagaza mu byondo n'imicafu yose aba amasezerano ya Arusha baravugamwo ukudahana ibyaha ko ari inkomoko z'ingorane igihugu cacu caciyemwo kandi kikirimwo none ayo masezerano ya Arusha ntapfa kuba imfagusa ko n'ubu icyo kibazo aricyo kigihanze igihugu ijambo n'iry'umucinga na Alphonse Rugambarara murakoze nagira ntanze kugaruka kuri icyo kibazo mwabaje cya apartheid cyangwa atari apartheid kuko kugira ngo tugende dutera imbere hariho ijambo mukati yavuze nshimikira cyane yitwa racisme tuyiteho ethnoracisme kuko biravanze batwise ethnie tutari na ethnie n'ibindi ibyo twobigaruka ko no hanyuma kugira dusigure koko ingwara nyamukuru y'abarundi ethnoracisme ni ingwara nini cyane ivuye ku jeunesse alienation identitaire no kuvuga kutimenya icyo turi kuko abakera bacu babajije icy'ubuhutu n'ubututsi kivuga siko abo bakivuga kuko hagati haciye ubukoroni bwaduhinduye imitwe yacu cyo ni cyambere icya kabiri ni kijanye n'ijambo apartheid apartheid byavuye muri Afrika y'Epfo ivugwa développement séparé les Bantustan n'ibindi i Burundi twatanguye gucunga gikoreshwa n'abari ko baragwanya leta bayita ngo ni leta y'abatutsi ya apartheid ubu naho mwambwiye ati hariho abari batemera accord d'Arusha bavuga ati habaye apartheid none abo ko ari babiri bavuga apartheid zimwe canke ni hahandi nyene
nabo nyine bakiri muri racisme yasiguye neza cyane. Aha rero nsabye yuko abatanze icyo kibazo nabo ubampera icyo kibazo. Ni hariya ayandi ma emission tuzobihahirira ko mugabo abatabuye kuvuga icyo jambo apartheid mumenya abaribo n'igituma babivuze, abariko barabivuga ubu tumenya abaribo n'igituma babivuze. Rero ikindi novuga kugira ngo uvuge ko atari apartheid nuko nosaba yuko koko abantu bosoma amasezerano y'Arusha, kuko byinshi umushinga nawe Mukasi yavuze bijanye no gusubiza hamwe biri mu masezerano y'Arusha. Kandi tugarutse kuno kuri izo 60-40 cyangwa 50-50, icyo batazi nuko uko twabishizemo ntibyari kuba bifata imyaka yose gushika n'ubu biriko biraba nuko bahinduye l'esprit et la lettre y'amasezerano y'Arusha. Ndashobora kugusomera akantu kamwe gusa kugira ngo abantu batahure, uko akenshi ntibatahura neza yuko yari ibintu novuga ko ari ifata kibanza gushikaho reconciliation ihabaye, ko hariho le mot reconciliation. Rero iyo abantu bagiye kwirega ku babatumiye ati hari ingorane hari iwanyu mutubumvirize uko mwasohoye ibintu byanyu, nimba aho mwabisohoye muvuga ubuhutu muvuga ubututsi, baza gutora inyishu bakurikije uko mwabitanze. Niba umuganga iyo umubwiye ati ngwaya kumbure we atashoboye kugira ama-examen yakwiye arakwandikira imiti kubyo wamubwiye wowe nyene. Bene ivyo byabaye mugabo twaragerageje bamwe muri twebwe usaba yuko ivyo bintu bitofata imyaka, kuko tugiye muri reconciliation, tugende muri demokrasi citoyenne y'abarundi bose nk'uko mwami murabivuga. Mfatire ku kijanye na n'igisoda bahishe niyo abantu bakivuga ko cyane bavuga ati les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l'autorité civile de l'État et veillent au respect de la Constitution et de la loi. Ku bijanye na bida 50, pendant une période déterminée par le Sénat, la force de défense nationale ne compte pas plus de 50% de membres appartenant à un groupe ethnique particulier. Compte tenu de la nécessité d'assurer l'équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d'État. Murumva ko ari periode mu nyuma bigakugwaho. Mugabo bijanye n'ayandi makondisiyo yari ahari yuko koko ubwo bumwe bw'abarundi muruko muravuga iyo reconciliation y'abarundi yoba yabaye kubera iki? Muri protocole ya mbere amasolution nka yose arahari. Icyo twokwibaza rero cyane cyane ni kubera iki bitagiye mu ngiro. Wabuze neza yuko je nagiye mu masezerano muganda kubwire yuko kubera icyo kibazo nyene cy'ubwoko naje nakibona uko nkuko Mukati yabivuze, sinagiye irarusha. Twaragize n'inama mu bugambwe arabwira nti Rwagasore na Nyirere barakoranye, bari bafite intumbero y'umurundi y'umutanzania, ntibari bafite intumbero y'ubwoko, nta rasizime yari muri bo. Narandikiye n'ikete Nyerere, ariko mu nama y'umugambwe nabwira nti nukuri twe ntitugende Arusha, ariko avuga ati ngitworeka icyo kibanza kiri vide reka tugende. Muganda ababwira nti kugira ngo muze muvuge icyo kibazo sinzogenda, kandi gushikaho Nyerere afiriye nagiyeyo kubera iki? Kubera ibintu bibiri. Ubwa mbere hari umuntu yari muri w'umunyamahanga w'umunyafrika yanciye umugani we wabo, amwira ati wewe turagukeneye hariya kuza kuvuga ibyo tubona mwama mwandika n'ibindi. Ati wacu batubwira bati, ambwira mu Gifaransa, que quand tu es invité chez Crapaud, tu ne vas pas demander chaise. Kuko chaise ntabiza kuronka, mugabo urashobora kubigisha uti hari kundi dushobora kwicara n'ibindi. Ako kantu karamuze koko. Cyakabiri nibajije nti kumbura ujya muntu
bazanye yashoboye gushyira hamwe abantu batandukanye iwabo yodufasha hanini, niho nashoboye kugenda yarusha. Kandi n'umushinga nawe mukasa ari ngaha aribuka yuko maze kubona uko ibintu bimeze hariya nawe yangi ndakeneye yuko haza kuza abantu badufasha kugira ngo ibyo twese tuvuga byoshigwa mu ngiro koko. Arazi inyishu yampaye mugabo novuga ntibyanezereje ko nifuza yuko bijya bijanye na ideologie de génocide bijanye n'ibyo byanditse neza muri protokole ya mbere hashobora kuba abantu babishigikira kandi bagasaba yuko bishyirwa mu ngiro. Kugira chaise vide hajya birafise n'ingaruka na nyene. Ibyo rero mwavuze ku masezerano y'Irusaka n'ibindi, icyo no bivuga ko kinini ubwa mbere amasezerano y'Arusha ibyo yaje n'imbere y'ayo masezerano y'Arusha hari ayandi masezerano kumbure mutazi, nukuri ndazi ko mutayazi kuko yaba muyazi murayavuga kurusha. N'amasezerano y'i Pretoria yagiye kuba inyuma y'amasezerano y'Arusha, hinjiye CNDD-FDD aho baje muri leta. Ayo masezerano naravyanditse bikwiye yarishe rwose kurusha n'amasezerano y'Irusaka intumbero twari dufise mu masezerano y'Arusha. Bwatashoboye kuja mu ngiro kubera mwavuze abubu bafise amakrime bakoze. Aha ngira ndabibutse ikintu kimwe gusa kijanye n'irya raporo Mukasi na Niyonzima bavuze mu biganiro biheruka. Irya raporo ya Nations Unies yasohotse muri 1996. Irya raporo twari tuririye rwose kuko mu bayisavye mwajya muri convention de gouvernement narimo. Ibyasohotse byavuga ku byabaye kuva itariki 21 kwezi kwa Gitugutu 1993 irakurikira. Ibyo rero byatumye ibintu byinshi bihinduka mu byo twifuza. Uyo yafashe ubutegetsi iyo raporo ariho igisohoka. Bari twifuza yuko iyo raporo yokikoreshwa. Mugabo ukoreshwa yakoreshwa kubishe ndadaye n'abamufasha no kubagize les actes de génocide ku Batutsi. Ko byose byari byanditswe uko. Hevuze acte de génocide sivuze génocide uko mu gitabo kirimo harise acte de génocide. Ibyo bari kuravuga by'ubutungane n'ibindi byose birimo ngaha. None bitashobotse ajya muri 1996 ntibishoboke tumaze gushyira umukono ku masezerano. Byoshoboka gute? Ubu naratanze imihoho muri komisiyo na Niyonzima yarimo, komisiyo yo gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'amasezerano y'Arusha. Jewe uko ndavyemera aya masezerano si mabi. Habuze abantu bifuza koko iyo racisme hava, idéologie de génocide hava, d'exclusion et de génocide hava, aliénation identitaire ihava, tukaba koko abarundi iyo racisme ikahava, bahaguruka bavuga ati ibyiza byanditswe muri kino gitabo turabishyira mu ngiro. Simvuze ko byose ari byiza kuko byavuye mu biganiro, umwe wese aravuga iki wundi akavuga iki, hariho bimure kutya kumbure tuzoshobora kubigera n'ibindi. Niko byagenze kugira ngo turabe ko amahoro agaruka. Mbeko mwari hafi yo muri Perezida Pierre Buyoya muba mwaramuhanuye ngo ashyire mu ngiro iyo raporo ya Nations Unies akanka? Ndakubwire yuko nari mfise umugenzi twakorana cyane wo muri Prona, Jesse nari muri Prona, yitwa Manwangari Jean Baptiste. Yarasabye yuko noza kuba muba
conseillers principaux muri presidence ya Buyoya narabimwemereye ariko ndakubwiye yuko maze kubona intumbero uko zimeze narasabye kuva muri icyo kibanza enda mu nama nshingamateka aha ni nka démission nagize kuko hari ibyo tutumvikanye ko icya kabiri ugufungwa narafunzwe tumaze gutangura kugwanira ko accord d'Arusha ija mu ngiro naho nyene naho nagiye muri commission yo gucungera amasezerano y'Arusha vyaranse ngarutse inyuma naho mukasi yoshobora kugira icyo bivuze ko muri 1996 icyo twifuza nuko kwiga raporo yasohotse bayikoreshe kugira ngo abakoze amakosa bahanwe tubuye iyarusha cyo kimwe uri kuravuga CNDD-FDD intwaro ya Buyoya yari ifite amasezerano y'Arusha kandi byanditswe yuko bitarenga ukwezi leta itarungitse ikete ryo gusaba commission d'enquête yavuye kuri ya commission d'enquête twasabye muri 1994 iza kunganira iyo commission kugira ngo bashinge tribunal Buyoya Ndayizeye Nkurunziza nta numwe yabishize ku ngiro rero simfatira ku mugambwe umwe oya sinobanguza ukuri uko mu icyo taruzi ukuri nuko ayo mareta kubera iki atabishize mu ngiro nje ku kibazo rero cya nyuma hobiki igihugu ni cy'abanyagihugu abanyagihugu bashize hamwe barashobora kubisaba ko dusaba yuko haba reconciliation dusaba yuko haba amahoro mu Burundi ayo mahoro aca hehe ntahandi aca twubahirize ibyo twumvikanye kugira ngo abarundi bashobore kugira amahoro novuga ko n'ibyo bariko baravuga byo muri 2022 muri ayo maraporo naho nyene birimo biranditswe byose biranditswe ivyo dufasha kugira ngo dushobore kuzana reconciliation umwumvikano mu Barundi ubumwe mu Barundi byose birahari habuze abashobora kubishira mu ngiro ingarutse ku jambo yavuze cyane racisme naho nayite ethno-racisme ko twe batwise amayetini abifuza kuba abanationaliste b'ukuri nk'uko Rwagasore yahagurukije abarundi bose bati ibyabaye mu Rwanda twebwe turabyanse barabyanse kandi barasize bagiye kwikirwa n'abantu binyegeje bafite ibindi byumviro kandi abo nabo n'abarundi biyita abahutu biyita abatutsi ivyo nibyo komeza gutyo fata ayo masezerano muyumve neza hanyuma tugwanire ko ashirwa mu ngiro by'ukuri mugabo nagarutse ku kibazo wabajije cya mbere uko mbona yuko batatahura neza aya masezerano kuri kijya kibazo ca 60-40-50 mubisomye neza muzobona yuko twagerageje yuko ivyo bintu kuko wari kumwe n'abari muri racisme twagerageje yuko ivyo bintu byoba ifata kibanza kuko hari bamwe bagoma bagira ati habaye benshi buku je nta mahoro nzogira habaye benshi bubu je nta mahoro nzogira ko nababwiye yuko apartheid yatanguye kuvugwa n'abagwanya intwaro bita muri intwaro y'abatutsi sinzi rero yuko abo bavuga apartheid ubu arabagwanya intwaro yitwa ngo intwaro y'abahutu naho ndukubirabira neza dukeneye abarundi koko babona amabi hose ugurura amaso yugare rimwe ugurura amaso ubone ukuri ku Burundi kose ndeko bavuga ko ibyo mwari mwumvikanye Arusha atari byo mwashize ibikumu nibyo ko ariyo mwari muri CDR na CNTB uko ziko zirakora uyu munsi niko mwari mwumvikanye Arusha ndakubwira n'ingoga aho ya namba siko twari twasezeranye oya barabihindaguye byose ibyo biraboneka
kuko nk'uwa mbere yari yatwaye CNTB yitwa Abekana we twari kumwe no muri komisiyo yari ijejwe gucungira amasezerano nyene y'Arusha, yarabizi yaravyumva neza, yarazi yuko bigenda mu nzira y'umwumvikano, yari yabikoze neza. Cyagiye guhindurwa n'abandi bafise izindi ntumbero. Mugana naho nyene abari muri yo bari gushobora kugwanira indani ntibabishoboye. Aho kubwira kuri icyo kintu rapidement twumvikane ngaha, kuko mu basinye ndimwo kandi mu banse kwinjira kubera icyo cyabaye nyene narimwo. Amasezerano yo mu kwezi kwa gatandatu niyo twahereje ko twiga, ariko muri iryo joro nyene harabaye inama hagati ya Iprona na Frodebu. Hari ibyo bahinduye, ariko twarabimenye mu gitondo tuca turabazanya turagira inama n'ingoga, tudutegerezwa kubona kumenya ibyo bintu ibyo ari byo. Twari tuzi yuko baza kuduha iyo accord bagize kugira ngo turabe ibyo bahinduye tubihindure hakiri kare, ariko ntibayiduhaye, barabitunyegeje. Tugeze aho bari baduteguriye kuza gusinya, turumvikana yuko tutinjira tutaronse ayo masezerano. Inama yahabaye narimo nababwira uko byagenze neza. Barungitse Vice President Zuma, barungika Museveni, President Kagame, bagerageze kutwumvisha ko twokwinjira kuja gusinya. Ndibuka ko jewe nire nabwiye Zuma ndamubaza nti none mwebwe mubona yuko muza gusinya document mutaso? Aratubaza ati nivyo ntayo mwasome? Reka nukuri. Acha abona Jules Bomana ararenganya, aramuhamagara, ndagusabye umbwira abantu barafise document? Atoya. Tidufise document nkeye. Zuma yarashavuye ngaho nukuri, avuga ati ibyo ntibishoboka, turagusabye uzane izo document bashobore kuyisoma. Uko twari tuzi amasezerano bari batanguye kwandika uko yari ameze n'amashapitre yari ahari, tuja turumvikana tuti ko tubona ko bashaka ko tuza kusinya, reka turabe amashapitre amwe tutari bwaheze kumvikana, ubwa kabiri ayo bahinduye turabiraba umwanya ukwiye, niho twakiye twandika cyo twise amareserve. Navuga ati tuzobandanya tubiyaga kugira dushike ku nyishu yayo kumumvikana. Turagenda turinjira tugasinya, ariko abo muri G7 nabo nyene batari bazanye na Frodebu, ivyo bintu nabo babimenye mu nyuma, babimenye le 29 nyene, bati natwe dutegerezwa gushiramwo amareserve yacu kuko Frodebu ntitwayitumye, yatubeshe iza guhindura ibyo tutumvikanye. Rero abavuga amareserve ntibibaze ngo n'amareserve ya G10 gusa, hariyo n'amareserve ya G7 imigambi 6 ivuyemwo Frodebu. Ndabigusomere. Constatant que le Frodebu a, dans la nuit du 27 au 28 août, négocié secrètement avec le gouvernement, à notre insu et sans notre mandat, des modifications graves de l'accord qui nous avait été remis le 26 août 2000, notamment à l'article. Les de Bouzé, Yarabaye. Abagiye Yarucha bati twashyize urukomo ku masezerano tutumvikanyeko, bati twaciye twandika amareserve ngo tuzobandanye tubyigira i Burundi. Bakitse i Burundi habyo babandanije ushinga nayo Charles Mukasa, abarundi tuvaye tukajahe. Ariko ntitwokorohereza abarundi n'ukuri, kuko urumva
abagiye Arusha bo nyine bavuga yuko ukurikije uko babivuga mu by'ukuri n'ayo masezerano ntayo ariho niyo barayo batumvikanye ko nayo barondera n'ayayo reka tugire ibintu bizwi ku isi bikora na kare mu kugira ngo bace urubanza baranguranye umuntu arinda kubaza abariko barataha turaja hagati banse ugakubita inkoni bose mwamihindira agahora urumva nayo ivy'ukuri ndakuvuga byashoboka ko niruze kugira ngo uce urubanza basi acte de génocide basi nimureke iyo sentare ize ica urubanza rwa acte de génocide data wanje mwamwumva atari génocide baze baca urubanza rwa acte de génocide les compétences internationales baramaze kuvuga ko gutegerezwa kwiexercer aho Arusha basaba commission d'enquête kubera iki ni kubera iki badasaba sentare tout simplement kuko enquête yaramaze kuba turashobora gusaba ko habaye extension de compétences kuko ijya raporo ziravuga yuko batuvuga izo 93 gusa bovuga no 72 nta probleme bintwaye dushake tugende no kubabirigi no kubadate bashake bavuge bati shyiraho 3 points de suspension bagende barengane 93 bazi no gushika uyu munsi jewe nta ngorane biteye abarundi mu gihe hari de crime contre l'humanité mu gihe hari de génocide mu gihe hariho nyabwoko reka tubishyikirize ababijejwe mu gihe Uburundi budashobora gucugura urubanza kuko nibaza ko ubu aba bariho n'ukuri turiko turabagora abari ubu ntabyo bashobora kugira baramaze kutwereka aho bahagaze nta kuja kubasaba rero ibyo badafitiye umutima badafitiye n'uburenganzira ico ni cyambere icya kabiri rero leta iyo atayiriho si ukuvuga ko abarundi bataba bariho nka kurya leta aho yari kutera abarundi batemagura harabonetse abiswe inkingi z'ubu haba 93 haba imbere yaho bajya abantu nabonye by'ubundi bahagurukishije igihugu bari banagifashe sinzi cyababujije kubandanya bagwanya enfo troisième manda bananiwe no kubwira makungu yuko basabye sentare mpuzamakungu iza gucira urubanza abagize ubwicanyi bw'imboni bw'agahomerabunwa mu Burundi birabananiye aho ushaka ninde kuguha amazina ngaha mwababonye bariho abatashoboye guseruka baba mu madini baba bahehe n'ukuri ni armada y'abarundi bafite les forces morales les forces militaires les forces de conviction bajya hose bashobora gusaba iki ururimi rugovye kubera iki ababigira bariho nibatabikora ubu abazoza ejo aha kutanguye kubivuga abo bavyifuza nibo bazobikora Alphonse wowe wavuze ngo ibitashobotse ku ntwaro zindi ngo ubu niho bizoshoboka wowe uri umuganga hariho ibintu bitakogwa iriya tranta bitashobora gukogwa mu buganga ubu birakogwa kubera babonye yuko kuntu bagira operation kiriya gihe ikabyura ingorane baratoye ubundi buryo ubu rero ayo makosa yose yagizwe kuva twikokeye cyane n'imbere yaho gushika uyu munsi twamaze kuyabona aho kuyajustifiye ngo tubandanye twohereza ukuboko hariya comme les vétérinaires quelque part reka tuvuge tuti reka turonderere mu bundi buryo ubwo bundi buryo nabwo nyine buriho aho murinda kujya kure mu Rwanda bijya bagize reka tugire nka ingorane zagize nabwiye Kayiro na Tunisi twari kumwe icyatumye tuvayo niki nuko hariho umuntu yaburiye abarundi ati ziranyazwe jenoside mu Burundi barafashwe kujya bafatwa hanze icya kabiri ngarutse kugitumana ndi mu bavuga ko mu Burundi ari apartheid ndetse mvuga ko ari apartheid kubera hari abarundi bavuze apartheid imbere yanje mvuga apartheid kubera hariho regime d'apartheid yariho imbere yuko nivyo byo mu Burundi bivugwa no kuvuga iki kubakira ku bwoko ufatiye yuko ubwo bwoko busumba ubundi ufatiye yuko hariho ubwoko kiyonde droit n'ubundi kinanompa biba mu Burundi bitaba mu Burundi bivugwa n'abahutu bivugwa n'abatutsi bivugwa n'abakorona bivugwa n'abaki iguma ari aka utanguye kwandika muri constitution yuko
hariho ibibanza reserve ku bahutu n'ibindi reserve ku batutsi ni apartheid ubikunda utabikunda ni apartheid nabo muri Afrika y'Epfo ntibabikunda mugabo byaregishijwe birateba birafatwa ku isi yose ko ari apartheid reka tubyigishe nta ngorane jese ndaruha n'umwana nzobimusigira n'umwuzukuru bazovyigisha gushikaho bavyumva kujya bumvise n'izahandi hariho rero jewe ingorane kuri izi kota mw'isoko ntawubaza ingene twinjirayo mw'isengero ntawubaza ingene twinjirayo kw'ivomo ntawubaza ingene tuja kuvoma hari uwo murumva yavuye kuvoma yidoga hari uwo murumva yavuye mw'isoko yidoga hari uwo murumva yavuye mw'isengero yidoga nimwugurure politike nimwugurure izo nzego z'igihugu abantu binjire uko bari mu Burundi bazosuma baronke banezerwe batambe batayane abatwara igihugu bazoguma ari 15 20 canke 30 les vrais chefs bazoguma ari 3 canke 4 5 umukuru w'igihugu azoguma ari umwe none nawe muzomumanyuramo cyane fursa n'iki reka ubwo n'ubube gito kandi twarabonye aho byashikanye igihugu cy'u Burundi n'abandi aho byabashikanye ntacyo bimaze na gitonyi ni illusion no kubesha abantu bireke abantu baje mu ishuri mutabaharuye abantu baje mu isengero babandanye baje mu isengero tutabaharuye babandanye baje mu kazi ka leta tutabaharuye hariho rero ibyasheze vide mubazi guseze vide jewe ndi kubera iki kubera aho bateretse amacakubiri jewe sinda kuvumba biroroshe kumva aho bateretse ubumwe nzoba ndi mwari ubumwe wowe nturinda n'ukuntu mba ndimo kandi ndaterekerwa mu bandi barundi je nuko mbona ibintu bimeze ibisigaye rero ntabyo kurinda kuvuga ngo tuja kubisuma muri akoro darusha amasezerano yarusha inyigisho z'amacakubiri rasisme genocide n'ibiki byose n'intwaro zoza zivyisunga ntibishobora kwemerwa mu Burundi iyo ni ingingo ntabanduka yo mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi n'avait pas besoin d'aller à Arusha. La Déclaration universelle des droits de l'homme, Arusha kurondera iki? Convention internationale contre le racisme, Convention internationale contre le génocide, Arusha gukora iki? Kugwanya ingene bagwanya les organisations racistes et nka FEND des FDD n'izindi domaine idéologie barabitubariye ingene babigenza irusaka Arusha jewe ntacyo mfise nza kuronderayo mugabo hariho abagifise amarere bogenda bakagerageza ariko ndiko nerekana yuko ibikorwa biriho ababikora bariho kandi ntibizotigiye Yarusha bisa nuko haganira abo mu migambwe yari ihurikiye muri G7 na G10 aho bakitwa ko baserukira abahutu n'abatutsi ubwo mwagiye muri ibyo biganiro ikironda c'abaganwa n'abatwa cyari ikihe bo bitwa ko baserukirwa n'abandi cyane n'abashira mu yihe migwi umushinga na Alphonse Rugambarara urakoze cyane muganagira ngire gatoyi Charles Mukasi Murani iya avuze ibyo navuze ntabikire hagati nakikomeza ko yavuze ngo ubutegetsi cyo nashaka kuvuga ngo ubutegetsi buhari nta volonté nta gushaka yuko ikibazo cy'amoko gihera mu Burundi ngo abarundi intwaro zose zagiye zirakurikirana ku Burundi nibaza ko mwabibonye urahagaze ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ni byiza mugabo urazi yuko si bose bayemera urabizi ni ukuvuga yuko wewe warakize rasizme canke uwundi yarakize rasizme hari abandi miliyoni batarakira akeneye kugira inzira washoboye gukora kugira ngo ukire iyo ngwara ni benshi bayirwaye rero hano nicyo twotangurira ko nuko twokumvikana ingene iyo ngwara dushobora kuyikira ikibazo c'abaganwa kare ndavuze nti hajya mu masezerano y'Arusha nta kibazo kitavugiwe mu mukuri yamo isoma neza yose n'ama explication y'ibyo twagiye kuvugana n'ivyo bya 50 n'ibindi birimo byose n'ikindi nacyo icyo kintu cha apartheid data mwavuze
mu masezerano y'Arusha twavuze yuko ayo mapusantaje aguma muri politiki. Ibisigaye byose bya tekinike kandi n'ibyo byinshi ntitwifuza yuko bijamo, kuko twifuza yuko abarundi basubira kuba abarundi buhoro buhoro. Ntushobora kubakiza mu mwanya umwe, no gufata umwanya ukabereka yuko abantu bagiye barasubiye kuba hamwe, kandi nk'uko babivuze mu ntango byari ko biraza mugabo byakiriwemo nuko abarasiste mwavuze kare aribo baciye baba benshi mu ntwaro. Ikibazo cy'abaganwa rero wofata muri accord d'Arusha uyisome neza ku rupapuro 165 commentaires sur des points particuliers des propositions. Reka ndabivuge mu gifaransa ndaza kubisubira mu kirundi. Kuri article 2 préambule article 1er na article 2 protocole ya kabiri. Article 2 paragraphe 1. Un débat approfondi n'a pas permis de réaliser un accord sur la question de savoir si les Baganois constituent une communauté distincte ou un clan dynastique. Il n'a pas non plus été possible de décider s'il fallait considérer ces différents groupes comme des communautés, des groupes ethniques, des peuples ou des tribus. Nukubereka yuko naho twari hari Arusha ntitwiyizi, naho twitwa ngo twarize turusha abandi n'ibindi, ntitwiyizi mu madefinition dutanga icyo turi. Certains ont souligné l'absence de caractéristiques permettant d'établir une distinction entre ces groupes de communautés. Il n'y a aucune distinction d'ordre religieux ou linguistique, ni liée à la couleur ou à des traits physiques fiables. D'autres faisant valoir l'importance capitale de la distinction dans la conscience collective. Finalement, tous les partis, sauf un, je vous laisse deviner lequel, ont tenu à parler de groupes ethniques ou de communautés, et la proposition du bureau repose sur l'idée d'une identité ethnique sans préférer telle ou telle classe. Toutes les parties conviennent que le Burundi constitue une nation. Aha niho havuye na paragraphe ikurikira ya kane, article 2 paragraphe ya kane, toujours ku Baganwa. De nombreuses parties n'ont pas appuyé cette disposition, mais étant donné qu'elle a uniquement un caractère facultatif, le bureau ne voit pas pourquoi on ne la conserverait pas. Iyo rero iyo article 2 paragraphe ya kane yavuga yuko abifuza kugira umugambwe ugwanira kugarukana monarchie barafise uburenganzira bwabyo. Niyo réponse novuga iri mu masezerano y'Arusha. Mugaba hanini kubwanje nuko nkuko namwe ndabivuga kare, amasezerano y'Arusha yodufasha kurengana ibyo bintu, kuko uko byazanywe naha n'ibyo abantu batazi novuga neza, kuko narabigwanije bikwiye. Aha iprona na Prodebu bagira bijya bintu bagize, basa nabumvikanye yuko bamwe bagiye kuba abakuru b'abahutu, abandi bagiye kuba abakuru b'abatutsi. Nuko byagenze kandi twarabigwanije bikwiye, mugabo nibaza yuko twogumeza tubandanya tubigwanya, kuko ntawiyita umukuru w'umuhutu, ntawiyita umukuru w'umututsi. Mu raporo ya International Crisis Group biranditse byose, murashobora kuyibona iyagizwe tugira duheza amasezerano. Mukurangiza kino kiganiro, hari umwizero muha abarundi muri kazoza kabo n'iki gihugu cyacu. Urumva umwizero ire guva muri bo nyene, niyo haba hari mukati yabibuze bimwe, hakaba hari abantu bemera bati twebwe tugiye kugwana turi abarundi, nukuri ibintu bizoshobora gutora inyishu. Mugabo uravye haba abiyita ngo bari muri opposition, haba abiyita ngo bari kumwe n'iyiri ya leta yariya, bose ahanini baracari muri racisme, baracari mu madivision atandukanye. Sinoyira kuvuga amadivision yose yuzuye mu Barundi. Birababaje bose.
aha niho nibaza yuko mwebwe muriko muravuga ivyo abantu batazi mwoshimikirako cane mubaze muti beni kubera iki abarundi batajaka kujya mu nzira y'umwumvikano ni kubera iki ni intama mizimiye tuzimbe tugere tuzimenye izo arizo tuzishire ahabona tuziranduranye n'imizi dukore abarundi n'uburundi bw'abarundi ariko rero ubwa mbere hariho reserve ntarumva mu mareserve bagize Arusha mugabo biratanguye kurusa ako kantu ko kuvuga ko mu bari Arusha atanu mweserukira abatutsi n'abahutu iyo reserve ntibayanditse ntaribaki cya kabiri ni uko mu by'ukuri igituma nk'ayo masezerano n'ukuri y'abakonvention de gouvernement byari ibyo bindi byose Arusha n'ahandi ubumuga buguma ari bwa bundi ejo ntihagera ko dukora neza dushaka kuvuga ati uburundi busubire ku Burundi abarundi baba abarundi babyanze hariho akabuye kiyitirira abarundi n'uburundi ako rero ntikaduserukira cyane cyane mu gihe kaje kuturyamisha mu guhasha bagatarina bagaza ntiyavuze ngo banze mbase bajya babandi bagatarina yarabakuye wa gasore ntiyaturaritse gutuza no guhasha ibisuma imihimbiri inshirasoni n'abambuzi ngo tubanje kubabaza yavuga ati nta mpuhwe urumva rero ntitubanza gutumira abarasisi baguma bariho turabazi nicyo gituma amategeko ariho nicyo gituma hariho iyo volonte ubu ugwamo abarasisi baturengeje ubu hagezeho turabwira ati geza ngaho uwumva ashaka kubandanya sirisoni azotubona natwe uwumva ashaka gusubira kuba umurundi nasubire mu murongo bikigendeka ikibazo rero cyari abaganwa reka twumvikane abaganwa ndababona kubiri mu buryo bubiri hariho abaganwa dynasty ubuganwa la dynasty ganwa monarchy baduhaye bajya bami yari ni dynasty abaganwa ntibishobora kuba ari ubwoko c'est impossible ni ancra ni la monarchie ni toujours un pouvoir clanique haba mu Burundi haba handi ni Windsor ni Carolingian ni Capetendi nibo banabaganwa mu Burundi bako byitwa mugabo iyo Frodebu iri kwiratema abatutsi abaganwa ibashyiramo kuvuga rero kuri iyo échelle de racisme abaganwa babashyira mu batutsi hariho n'amakosa bagiriza abatutsi koreya abaganwa ni neza ko ari ibyo rero by'abatutsi intwara y'abatutsi gushikunda cyayirondera neza nkayibura birenze mugabo icyo ni ikindi kibazo cy'uyu munsi bref abaganwa dynasty monarchy nukuri turabakengurukira ibyo bakoze eswe n'ubwoko ku bwanze antake dynasty n'umuryango ankra kujya kwama monarchy yandi yose yo kwisi twagera ku bwoko ko tuvyumva mu Burundi je nibaza ko ubwoko gushika ubu namama baharura abantu mu bwoko iyo hageze kubatema abaganwa batemwa n'abatutsi umwizero nuko umuntu akiri icyo yagwaye mugabo gushika ubu turavuga ko tugwaye tutaramenya neza icyo tugwaye urabona Alphonse yaregeze kumvura iryinyo kandi n'ubu nta ndasubira kumva kuri iryo ryinyo no urumva yarabonye icyo ngwaye arakivura jewe kumbure nabivuze nabi mbura nsanga arabindusha arabifitiye uburenganzira kandi abigira neza mugabo hariho iyi ndwara ya racisme n'iki turatayita demokarasi turatayita ngo ni komozane z'iki turatabiharira ko ntiturumva yuko ari iyo ndwara nyine niwumva umuntu atangura avuga abarundi baharuramwo abahutu n'abatutsi irera iwatubujije amahoro ubwo ari wewe yitwa maki ibyo rero jewe je n'ai pas pris d'organisme gituma baguma ngo umusazi ngo ndabisoni narahuye n'abantu batari bake nabo ba Prix Nobel twarahuye abo bakuru b'ibihugu bajya bose mvuga twarahuye narababwiye nti umuntu aza duharuramwo abahutu n'abatutsi irera wari we wese
bagaca bandaba tuzanangira none niga muri ko muratugaye jewe ngaye nanjye ndakugaye ndataha iwanjye kaja gutera ibitoke banze kumva uwumvyi wawe zengere ntera ibitoke nanjye azokwima mugabo bishobotse nzogutumira ndakwereke ubudaha urumva rero abo bantu batumereye nabi mugabo jewe sinteba sindabahebera kirazira guhebera umurasi urambarara yarabaye nansene yarabaye mu kiniki muri siporo ntuheba uranyerera ugatsinda ukavunika ukaja muri infirmeri bakuvura ugahindura coach ugasubiramo tactique ukasoma ubwenge ahandi finalma ugatsinda nawe uwutsinze uyu munsi ejo azoba ariko aratsindwa bituma abantu bavuga ngo yezu makayenza agarutse urumva nabo nyine barazi ko azose bakagaruka azogaruka nyine kandi azogaruka abahitana urumva rero ntazogaruka aje kubakiza icyo cyose niwe baragikuramwo ngabo nibaza yuko hari abantu azobanza gukubita atazokubita atazoshira ngufi n'ukuri abantu bishi ibiremwa vy'Imana basuzugura ibiremwa by'Imana bigishwa ko ibiremwa by'Imana tutangana imbere y'Imana n'amategeko babe bariyegeranye urumva rero umwizero uriho kubera iyo abantu bamaze kuvuga ati turagwaye baje kwa muganga ego muganga ni abarundi amajorite y'abarundi ibeza n'abantu bameze n'ukuri abashinga ntahe bariho muribuka yuko hariho n'umugabo muri UNESCO yaserukira UNESCO mu Burundi yaragirishije inama yabagiye abashinga ntahe bategereje umenga inama yabereye mu Kanyosha n'abanyonzi bati ega bukere ndi bati bamwirukana kubera iki kubera byo n'ibintu batemera kandi yavuga nta bashinga ireke konferensi yo gushinga ntahe n'abandi bose bavuga bagaze bavuga ngo bashinga ntahe ngo twakira abana n'iki none mureke umuntu yamize akabuye k'abagabo atubwira twereke umwongo uhuma n'udahuka abo bantu bariho mu Burundi bajya b'initiative leta iri kwirarika gutema bavuga bati wapi reka jewe ndariki irabe rero umunsi hazozura rikagukiza n'abajya bose bari baranyegeye bari baratinye igitsure cya Frodebo igitsure cya Itona igitsure cya Buyoya igitsure cya Bagaza cya Micomero cya Nkurunziza n'abandi bazoca banyeguruka nibo bazovuga bati ashi nuko wewe iyi radiyo yawe umutubaza ngo umwizero uri hehe uwo mwizero ni uwo nyene kurya Marx yavuga yuko la honte c'est des sentiments révolutionnaires nous avons honte y'ibiriko biba mu Burundi ni ukuvuga twinirije gukira jewe simba n'ukundi kuntu nozabarira hanyuma rero tuzoga ikirembe tukirashe ntabwo wiyumvira ngo hari uza kubisigira avuye muri Afurika y'Epfo muri Tanzania mu Rwanda Uganda cyangwa ahandi mugabo nitwavuga yuko duhagaritse kuza turabarungikira abarefugee ankoroke bo bavuga bati turungikire c'est de la main d'œuvre gratuite ntabwo wiyumvira ngo bibagwa nabi cyane muri Tanzania baragenda bakarima iyo hageze gusarura bagasigara barasarura hanyuma mu nyuma bakagaruka gusubira kurima ukundi nino abarefugee baza baje gukora akazi nyine bene ubutaka batagishaka gukora cyane kugira ngo umentene le marché bavuge bati we nutabikora hariho abandi hajya barindiriye gukora ako kazi ugaca utekereza n'ibindi bene ibyo urumva rero ingwara iriho mugabo ntiturayemera umunsi twayemeye tuzoba dukiza rero ahubwo nari memple yuko ari kubura mugabo ari kubura urashobora kurivura natwe uwo muhura ibi turiko turavuga murafise mwese inshuti murafise aho mugendera murafise abana tangura kubabwira ibi turiko turavuga murabarundi uwo muzohura babwira ko atari murundi mumwereke ko muri superieur mumusuzugure mumwigisha ariko ko ari wari mwikosa ntimuje gutakambira kuvumbira umurasi no kirazira intahe ntivumba ni mube diwa mube just ukumwege muvyiyumvamwo ugamba avuga ati kujya wakize nawe warayashize nani twakoranye ntitwabivuganye byose kujya wona uvyiyumvamo ko umurundi ubwira abana bawe ubwire aho mugendana ubwire aho mukorana muri politiki mbe niko ki muri politiki hariho umuntu yovuga ngo
hariho ibyiyumviro ufise ka buhutu udashobora gusangira n'umututsi. Iyo ngeso mbi va hehe? Kubera iki wovuga ngo muri politiki ngo urashobora kugira umugambwe udashobora gusangira n'abandi mudasangiye ubwoko? Byagenze gute? Ibyo byiyumviro biba ari ibyo kuzogira iki ko muri politiki dusanzwe tuja kugira ibintu kujera les affaires publiques. Nuzojera les affaires publiques uriko uravuga ngo hariya gutunda hariya ngo inzi n'abatari inzi abashizemo kanta abatashizemo kanta abamazuru cyane kini no s'il vous plaît. Ariko ibyo rero umuntu mu gukubura aherere muhiriwe hajya wigisha utangure kwigishiriza kubaye aho uherereye. Mugabo ni wigisha abana yuko ibyo bamukasi bagira n'ibyabo nyine nk'abavumwe bw'abarundi n'iki ugasubiza inyuma amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nous perdons 10 ans de révolution. Subiza abarundi ku iteka bategerezwa kuba bariko kurya mu bindi bihugu basubije abantu babo ku iteka ryo kuba abanyagihugu. Nihaba hari ibihugu byakomeretse, Ubudagi bwarakomeretse, Uburaya bwarakomeretse, u Rwanda rwarakomeretse, Afurika y'Epfo yarakomeretse. Ikintu bagize n'igiki bafuse amoko nishobora kuyafuta, bafuse izo nyigisho nizo ntwaro kuvuga ko zitakiriho, barazihanije. Kirazira kuzishira, kirazira kubivuga, kirazira kubishyira ku mugabo iyo biretse bikajya habona abantu barabifata kuko ni byoroshye. Mu Bufaransa hari umuntu witwa Zemmour arabarembeje, ariko mugabo bamaze imyaka iki bamureka ngo ni liberté d'expression, yakwiye amateleviziyo yose n'iki. Trump yarabaye umukuru w'igihugu batwenga, yego sende biri hajya yaje frodewije yaje hajya dutwenga ngo ni demokarasi ngo ni ngo kubareka mu byiyumviro. No, hari ibyiyumviro kizira kwigisha, hari ibyiyumviro kizira kuvuga no kubirota. Haragera igihe umurundi aze yumve ko kizira no kubirota ndetse rero kuja kuvyigisha. Donc le racisme n'a pas d'excuse. Point 1. Ati bagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro icyo taruzi cha Radio Nkinzo FM murabyumviye. Ikibazo cyose gitamwo abarundi imigwi kibaho uburenganzira butangana nk'uko womenga hari umurundi aruta uwundi ntawo gishyigikira atari umurasiste nk'uko abo bashinga ntahe babishikirije. Duhaguruke rero tugwanye akagwi k'abicanyi bagomba kuducamwo imigwi ku nyungu zabo. Duharanire uburundi burangwamo amahoro n'umutekano kuri bose. Duharanire ko abarundi twese twokwitwa bene Burundi tukagira uburenganzira bungana, maze umwe wese akajya ibyo abiri yakuya, umuntu agashirwa mu kibanza icyo ari cyo cyose ari uko abifitiye ubumenyi n'ubuhinga kandi agaragaje ko abishoboye. Ni muri ubwo buryo bwonyene tuzobona gutera imbere nk'abandi, nayo tugihabwa ububasha bwo gutunganya iby'igihugu harabwa amazuru, imigambwe, intara n'ibindi. Nta ntambwe n'imwe tuzotera tuja imbere, tuzobandanya tuja inyuma nk'uko biri uyu munsi, aho Burundi bwacu ari igihugu gikenye kuruta ibindi ku isi. Birashoboka rero duhagurukire rimwe duharanire kazoza k'abarundi n'Uburundi mu kuvuga ukuri kuri ibyo byose byagenze nabi kuva muri kahise gushika uyu munsi. Twiyamirize twivuye inyuma akagwi k'abarasiste biyemeje kubandanya ihonyabwoko ku nyungu zabo. Ngaha rero turangije ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Turakengurikiye abashinga ntaye Mukasi Charles na Alphonse Rugambarara baduhaye ibyiyumviro birashe. Turakengurukiye mwebwe mwese mwaduteze yombi. Tuze dusubire mu kiganiro cyacu gikurikira. Imana ibarinde akagaye n'agasuzuguro.